ku Uruzi Gasenyi rugabura umutumba wa Gasenyi na Gatunguru. Abenegihugu baba hafi y'akakuzi baratewe impungenge n'ibomagurika ry'inkengera zako nkuko babiyagiye imbonesha kuri JCTV. Byo guhica nyene n'ukuntu rugenda rwabomoka bikaca bituma yuko amazi agenda arasubira nko mu nzira goba gwahozemwe bataragubaka. Nuko bica rugenda raca pembeni ku maparasera y'abantu. Bamwe mu bakorera kuri urwo ruzi bamenyesheje imbonesha kuri JCTV ko bariko bagerageza korohereza ako kuzi mu gukura y'umucanga n'amabuye, ariko ivyo bikaba bidakwiye. Umukuru w'umutumba wa Gasenyi Amosi Ndacayisaba asaba leta kugira icikoze kuko ako kuzi gashobora konona ibitari bike. Twose akorete yo kwihuta mu gushira mu ngiro bijanye n'isanurwa ry'uruzi, amazi atarasubira kurenga inkombe kuko twari tumaze igihe imvura igwa buke buke, mugabo ubu tuko turinjira muri ca gihe c'ukwezi kwa kane aho dufise amakenga ko amazi aziyongera. Ibyo bihe bibi vyigeze gushikira abantu biturutse kuri no ruzi bigaca bisubira. Mukamenya ko ako kuzi Gasenyi hari haheze imyaka 4 gusa gakozwe, inyuma yaho kari kateye amazu y'abantu kakonona ibitari bike ku mutumba wa Gatunguru.